makenga vraiment birantera makenga cyane kandi nawe urabibona ivuka ry'amadini menshi kuvuga none akantu k'amazina niko konyene wumva umenga wohaga no ni création sasa ni je nkundi jewe pasteur inje nkavuga ati ifo yuko nitwa ukuntu uku kugira bashobore kubita difference na hajya kwekitwa bisanzwe mwisengero bakavuga rigani na egera imana shakira ugacakira uva ngaho urumva aho twacakiriye mbamaze azohera le premier ashika ndi le premier agera gusenga ariko aguma yicakirira umugisa acakire mariage umwaka wa mbere heru wa gatatu wa kane acakire bisi wa gatanu here yibaza impamvu imana idashikana amasezerano yiyo ubutumwa bw'igihe ciherezo bariko barabwinyora cyane kubera avuga ati je nkavuga ko isigira gute abakristo ni basura kuza abakeneye ibikorwa kwega abakristo ndabaramukije bakunzi ba Yaganawe TV ndabahaye gake namwiriwe umumose aherereye abari mu mpande zine zose zigize isi ndabahaye gake namwiriwe kaburi mushasha kuri televiziyo yacu mbanze ndakwibutse kugira sabone kugira iki tubana buri gitondo mu mugoroba ukaba naho usanzwe uri kumwe natwe turagushimiye cyane turakunda ivyimviro vyanyu commentaire zanyu zitukora ku mitima cyane ibiganiro nk'ibi ntimuze muravyisangiza mwenyene mu bisangize n'abandi nkuko mumbona ni jewe nyene Alan the first ndi hano imbere yanyu mu kiganiro Friday none ni kiganiro cama kiyaca tous les vendredis après-midi ikiganiro cama kirimo ama vlog atandukanye cama kirimo content zitandukanye cama kirimo impanuro zitandukanye simba ndi je nyene mba ndi kumwe na mugenzi wanje reka mbanze ndamuhe kaze na karibu kuri Yaganawe TV muri Friday none nyene ndakora mu kice meze neza ndashima uwiteka cyane ndamutse ababana. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, c'est Nina Merveille encore une autre fois kandi ndaryohewe cyane kuba nsubiye kubonana nawe muri Friday none ndabibutsa yuko iyi yari Yaganawe TV turayaga tukaganira ntitwoza ngaho tuvuge gusa mwebwe twarabarikira ikibanza cyo muri commentaire aho mugenda muvuga mutuvugisha tubuze ko dukoresha YouTube gusa tubuze ko hariho page ya Facebook Yaganawe TV muca muyibona muce mubona babonye kugira ngo niba hari ikiganiro kibaca gusize tugenda tukiraba ko amariki yose niho azaraca ntagire ikintu kimwe kibacika kandi ushaka kuja muri groupe ya WhatsApp aho tugenda tuvugana utuntu tugiye dutandukanye twafoto twihuta muca mwandika kuri izi nimero mubona ngaha kugira ngo tuce tubashira muri groupe dusangire umuryango nanje ndongenda mukije kandi yamaze kwabwira ukaba uri mushasha ntiwibagire twamaze kwabwira ko tutakoresha YouTube gusa na page ya Facebook irahari naho nyine mugende muhasimbire muhagire sabone naho nyine kugira iki ama link menshi niho muyasanga cyane kuba muri ko murakoresha Facebook niho musanga information nyinshi zitandukanye nimero za WhatsApp kubashaka kuja muri groupe kugira zo turabana nazo nyene murazibona ngaha hama rero cha kiganiro nyene canyu cha kiganiro cacu kiganiro cama kirimo ibintu bitandukanye ni Friday none nina umeze neza rero iyi vendredi kora vendredi inka ukanye urabitse ni vendredi zo muri janvier nyene mugabo c'est bon janvier harakaze kabisa usobanuye avuga ngo muri janvier ngo hari ubukene kwa tubavuye mu minsi mikuru aha voilà ni impamvu ameze uku donc je me souviens hariho ikiganiro abaganiro twakoze bibiri cyaheza umwaka n'icatanga umwaka tuvuga ingene twakora inuzeye twakora iminsi mikuru yo guheza umwaka impamvu rero igishambo imeze uko ibiva kuri ni za consequences nababwiye zigaragara muri janvier mbere no muri février we ntibaze ngo ibintu byaheze ya reka benshi bavuga ko janvier itamara 31 jours bavuga ko bimara nka 45 jours none janvier kandi ariho bavuga yuko imisi yihuta irihuta mugabo n'ingorane umuntu janvier adafashe ideni
uwo muntu aba akwiye kwandika mu babwiza tunga amadeni ngaraturembeje ni kuri kw'Imana janze reka ariko naco turabizi ko ni buke imisi irikirisunika tugeze matariki tugeze mu 20 turiko turaduka janvier igira ihere muntu dukurikirana bukaba bitameze neza tukatuje muri février na février nawe itaruhuma hirahuhuma ingorane okay no musi jewe nabaza je no musi naje kuyaga kintu maze imisi mbona mu buzima twayemo cyane uno musi tugiye kuza mu buzima rukristo ngira besho bambi cyarico tugiye kuvuga cyane kwivuka ry'amadini amadini menshi karavuka cyane hirya no hino tuguma duca ku amasengero abantu banabubaka amasengero baguma babwira amasengero abantu ni benshi ariko nibivuze ko amadini acaba menshi ni kwemera si kumwe Ega twese twemera Imana yari umva mwajya amadini ariko rero ikimpamvu amadini karavuka nje tuyagiye ko ni na je vraiment mbaye ndivugira vraiment je birantera amakenga cyane kandi nawe urabibona ivuka ry'amadini menshi nifise uko rigenda rirazana umenga kwa kwemera twari dufise kumwe kwemera kuko kurazamwe ibindi bintu nikuri hari nagira ngo budumbidumbe hari amadini menshi nabivuze none bavyumvise Ago baranyica bene amadini baranyica bene amadini uriko urarabanina cyo kunda bibona canke ndagira nareze cyane nitwe ndaca mu makartie amashengera abo bafise n'amazina jewe ananderanje vraiment amazina atandukanye amashengera ariko none kuko bwawe yara niki kubona gituma gwira aba menshi igituma amadini agumagwira none kuko twavye twese twemera Imana iki niki nena bazana amadini yiki ya madini amashengero nakwiye pere na menshi ushobora gusanga hari ibintu byinshi bituma je kanivugire nk'ibyo niba banibaze je ndashaka kuba wakwiye mu shingiro kanaka kona pastor ingene abayeho kavuga ati nanje ndakeneye kumera nkawe ariko ndi muri urushengero ibyo kunda ko ndashika ruva ko nanje nkaya kiwanje nibiti hama rero bashaka dabo hari abashaka ibiti abashaka ibyo bahiro canka baba bafite iyo mpano yo kwigisha ijambo ry'Imana ba Erega singombwa impano kugira Erega singombwa iyo ngabirano bifise yo kwigisha ijambo ry'Imana singombwa uje gushinga ishengero hajya nyene waruri hajya nyene hajya warurivugiraho kuko nina usufise abana nina ikintu ko biroroharega gukoranya abantu yo caza arafata agenda burya urusengero sogo umuntu urusengero rwaruke kubw'Imana urabona nina jewe nanje waruvuze ikubibona ico wavuze icambe nambi harimo kimwe wavuze namaziko none byisi byose byuvuze nivyo harimo abashaka ibiti to hashaka kwicubahiro acaka icubahiro avuga ati reje nanje akavuga ati cende muri rushengero sinona ronka no kurongora korari canke ndongore série de prière ati reka rero reka ngende mi quartier ngubita kashengero duherejewe na madamu n'abana no bazobarongoye korari unda toza amashikano umubanya zoza ahaze nundi umanya kabiri ejo zuba twabaye ishengero ico nshaka cyo ncambe bashaka imva donc bashaka byavyubahiro ica kabiri harabashaka ico bakuramo sivyo akagira ishengero ubudico bakuramo nico kandi mu buryo parapabi ni parapabi ngarakubwiye abashaka icakuramwo kandi nivyo benshi niko babigira abavuga ati araraba ati pastor yo kuri eglise wacu dore kumugurira raf 4 nouveau modèle reka nanje singa ishenge nanje bazongurira parcelle ace bangurira inzu bavuga ati mwe mugende n'imiduga pastor wanyu agenda n'amaguru ababwira ati kusanya umvije ncibishaka ico bakura ico nabashaka ico bakora amwigira gatatu kigora bafite izo mpano babashaka bavuga ati jewe bagire neza hari n'abandi nina usanga ni nk'umupasitori ugasanga n'undi pastor ugasanga ishengero sa pastor batatu bagapfa kuba umupasitori mukuru bavuga ngo pastor mukuru daddy
umwe akavuga ati jewe ikijya ntebe ndayikeneye undi ati jewe none mu minsi heze nibumva abakristo bagwanye bamwe ngo je nyobokana kandi nyobokana nta kandi dukwiye kuyoboka abantu dukwiye kuyoboka Imana urumva yuko impamvu bintera amakenga abantu benshi ntibariko baja gushinga amadini kubera intumbere yuko bashaka ko abantu baza kugakiza bariko bagenda bafise izindi focus zabo jewe je hamwe numva ko ari vyiza kazi gituma numva ko ari vyiza si vyiza na gato nukuri si urumva bon ko vyahoze kera ego busiko bikiri kandi abantu urabona yuko la croissance abantu nyine ko abatera baba benshi sinzi yuko umaze kubibona abona abantu tugeze mu miliyoni 10 na zingahe gisagara caragutse Rega nina mviriza ntitwosho nene nkubu yaba dufise ishengero rimwe ngaha rega na kimwe ishenge ntaco rega nina ntaco ishenge nyimba ari rimwe ntaco riri muri ville urashobora kubaka iyindi shenge iryo shenge nyene ukaryubaka muri nord kubaka indi muri sud none bitandukaniye he abari rya shengero rimwe baba bafise kwa kwemera none ndakubaze nina uno munsi eglise catholique amakartier yose nafise amashengero arafise amashengero Pentecote Kandi none nkiyo bahindura akazina bakitwa kandi kazina ntivyari kuba urumva imaze kuja kubaka yindi eglise hariya ari babandi nyene sidini shasha yavutse habwo baguye kugira iki begereje abakristo ishengero ariko ubu nubutiri buvuka reka wewe uriko wibanda cane ku mazina donc amashengero reka katolika mvize kana kwereka ama eglise twamaze kumenyera katolika sivyo yubatse ahantu iparuwase canke imisiyoni canke secrisare sidini rishasha Pentecote sidini rishasha abamizirima bubatse umusigiti sidini rishasha abaribe methodiste samadini mashasha abanglikane samadini mashasha none nturabona yuko basi benshi basenga kumwe basenga kumwe kubera kuvuga none akantu kamazina niko konyene wumva umenga wohagarara no ni création shasha je nkundi jewe pasteur inje nkavuga ati ifo yuko nitwa ukuntu uku kugira bashobora kubita difference na hajya kubera kitwa bisanzwe no rega wewe wagiye wewe wasenga tufate nko wewe wasenga iwanje twasengana ukabona uko wewe utazopfa ushikiriwe kuba umunuze wa mbere kubera ko tuvuga ati reka rero mfatiye eglise twinari twari dutuyobora reka ngendera muri yandi quartier iri kure yo ngaha kuguru yindi eglise yinyene hamagiye wewe ucuba pastor mukuru basi hariya hajya burya tugiye hari amashengero usanga ahantu hamwe gusanga ishengero rimwe ifite yo siège aho itagira uzoisanga aho nyene mu Burundi uzosanga aho nyene gusa reka nina ijambo ryo ngo ngiye kubaka urundi rusengero dufata naho rusengero wawe no gusezera ndagusezera ndakubona byabaye unsezera gute kandi ugiye kandi wagiye hari cyo washaki wanje utarose rega benshi nina ico bariko rabigira nacuze benshi bariko babigira kubera bashaka cacubahiro ariko buriya ishenge ntiryari cyo guhicubahira umuntu ryo guhicubahira Imana ni ega n'ubundi no guhicubahira Imana ariko no munsi ari abantu benshi ubu isanga ari bibafasha oya nina nukuri jewe bakunzi bayagana TV mudukurikirana je vraiment mumbabarire hose ntidusenga Imana imwe dusenga Imana imwe mugabo objectif hari abantu urumva bagize ishengero hama bagatanga objectif atari muri Bible no imviriza objectif nakubwiye ya objectif wagenda wagiye gushingamwo ugusengera objectif personnel voilà personnel ndavyumva gusa abandi bose yapavenye kuza nega shanina tugizanye ukuri nyimbaje nasinze isenge nifite objectif y'icubahiro bibaza jewe ngo no jenje nzokurongora ni waza gusenga muri eglise wanje nije nzokwifinance jewe nzokutegeza ku influence ibintu bituma jewe nyuba uno munsi hari ni baba dadi badadi muhemeye bafite icubahiro abantu basigaye babubaha kushiko kubaha Imana atinya pastor kushiko atinya Imana bakanu kavuga iki uno munsi urumva barabona yuko babagize nibo bantu banyuma sivyo bavuga ati pastor avuze ni ahubwo
iki yacubahiro ego n'umuntu nivyo nyimba barongoye intama Imana yaramushizeho mubaye kuko nubundi jambo ry'Imana nawe Imana itaguhaye ko nyene ntako yaguhaye jambo ry'Imana sawa na kimwe ariko no musi nyina birarenze birarenze aba pastori muhura ngafise bodyguard eske Imana ukorera ubona nako sikeza kanurika nina jena giye wacuze ukanyigisha ngo protection y'Imana we ufise kugenda nina urana karigisha kuri podium kuri ni kartari mu kintu sinzi hajya habagazi abajene bakozi baba no mwibarabagena mezuku n'imiryango urumva abayagiye kwecubahiro voilà urumva shaka cyacubahiro hari hano nina jewe nigeze gutumirwa n'umugenzi hari habaye concert ya nyene sindibuka hari amasengesho 3 jours umugenzi arambwira ngo azonda kuri kantu tuja gusenga tambwira nta kibazo turagenda hari vendredi après midi turagenda dushika kare usanga ko aragira nyene louange ya mbere pastor agira yinjire je ko sina igwo rusengero ndaryamye darugiyemo mbona habaye alerte mu isengero protocol bariruka bamaze kubona protocol y'umukuru w'igihugu bamaze kubona president Gerashike ingene bakoroka inyabiduga basore bakoroka rero iravuga ati ya pastor kujyanye papa ebane baza mu isengero bameze uko mwari abahijunda abahijya no donc bapanuye urumva ndavuga ati nanje muri jewe nari baje ati ashaka kuba ngira amasengesho aje mo gusengamo nka premier ministre cyangwa ndi muntu mbona umusore vraiment bana yakoze baba fresh karikitse abantu isinino bose eglise babahagurutse kandi bose bahagaze baraba iyaja byo yinjirana arenga mbona kumwicubahira nka pastor nibisanzwe bamutwaje bibiliya na microphone akoresha nina arayitahana baza bayizanye imodoka iwiwe kubera bakaba ntavyonzire niyo mpamvu nabwiye ati jewe muri jewe sinzi ko rukwemera gukika iwanje niyo mpamvu ukorera nta protection ya ariko arasenga hajya pastor araje aje akarasengera abantu karabakorako aza mu bantu afise imisori ibiri mucungereye azana ukuboko bamaze kuza bari magabo kavuga ati eske Imana iyi Mana twe tuzi inanirwa niki abo bantu binyama n'amaraso baguprotect wirigura avuga ko Imana ishoboye byose ariko urafise bica binyeka kumenga iyo Mana ntibayizeye kwitobakingira donc bo bagiye ni cacubahira nina na Jevre mu wampa bawusa noryohego bawusa igendirigiza abantu nkoko na telefone zintwarira noryohego nizo bafise cubahira urumva cubahiro bo twohaye Imana uno munsi tuko tugihiki abarongozi b'amashengero sivyo twibagire ko hajya burya Imana yaciyemo ituma kuza kuvuga ubutumwa bwayo naje yoncako cye nawe kagucako cye gaca kundi muntu wero wese rero gice niko ndavuga aya masengero karavuga impamvu jantira makenga ndivugira jewe singira ndagukure mu kwemera kwawe cyangwa ngo abadukikanda bakure mu kwemera ariko ndiko ndivugira jewe uki wanje uno munsi abantu bariko baraja kugira kutanguza amasengero masaza objectif iriki yaducanga urabona ko ari objectif baza barondera vya biti twavuga baza barondera cacubahiro baza barondera mbese n'amafaranga kuko no munsi umukristo agwaye tuja ku mavi ariko pastor akeneye imodoka tutanga amahera none pastor ntitwamusengera iyi modoka twesengera oya pastor kubera afise ibikorwa byinshi abaja ubutumwa bwinshi turareka kwitiranya ibintu ujya n'umuntu Imana iba yaratoranije igashira imbere y'abandi sibyo ego yaramutoranije we niyo gutoranya kuvuga ijambo ry'Imana avuye muri Norage muri Side vraiment agenda nafata utubisi umurimo w'Imana ahabucereza nivyo rero abantu bayagana bati uje mu mbwiza ukuri ahaba cerega umuntu niyo ukora kayigurira mbeni urabizi no munsi ikimbabaje yarabamenyeshe umvirize yarabamenyesheje ubwami bw'Imana arabamenyesha arabigishije ijambo ry'Imana benshi muri mwebwe barahindutse kubera we kwera ijambo yababwiye none gute mutomugurira iyo modoka kumugurira imodoka ni ikintu gisanzwe nina urazi ni n'abantu urazi ngo abandanya kiza n'abandi benshi gawe kubera atayistwa mbi waciyemwo ukavuga nukuri Imana unkuye ahantu kure nina reka ndakubwire nina nawe yitanga nina ngenda kubwira ikintu kimwe kandi ikintu cumviriza urabona nina aba pastor nibo babaye ubuzima bwiza kurusha abakristo
abakristo barahasoringa rusanga ari bakora ubuzima bugoye bagira gute sivyo bakitanga kagurira imodoka pastor nawe ukagenda ugatanga amayangura imodoka pastor aba mu nzi geretse kabiri yubatse kimahera kuye kunuze wowe nawe ntubitsiri neza ko nuri umunsi za kuronka ibyo ufungura midi sivyo ukwezi kwaheze n'ibisiri ku kwezi zoronka amahera riwaye ariko ukavuga ati kwisengero badusabye amena nagira tugurire V8 pasta tukiya dukori umurimo w'Imana sindabaje kubukora ariko banzura abeske jewe in God we trust, my God we trust. Nina reka nakora ikindi kabi bavuze ko batumeje Imana bagira gute yanda koreka ubutumwa rero ahantu buca butandukanya mu y'amashengero ubutumwa buca buvugwa mu y'amashengero buri different sivyo buri different cyane Ukije ikintu wara ukije ikintu urushengero bambwiye ngo baragura imigisha voilà mugisha tangwa n'umuco tangwa n'Imana pastor umugurira umugisha gute ndumva ko ari business rega ni nabeshi n'umusi je nk'abantu woza uragura wa makeya ubivaye n'amahera office yes bivaye n'amahera office abakene nta mugisha tuzoroha abakene mushikira kabisa reka ni kandi urazi kubera rero kubera ofite ibi bintu byo gusenga byatusha cyane psychology sibyo y'umuntu uca wumva umenga wewe kwera utagiye gutanga uragumana akantu muri wewe je ofite je nta mugisha nzoronka kubera sinatanze cukura usanga wikokoye kandi jambo ry'Imana tubwira twizeye ati reka ntange naduke n'utwo mfise reka ndaduhereze ko Imana yongereza imigisha genda mugore umugisha umugisha ijambo ry'Imana tubona imigisha ari ijambo ry'Imana nasi ayo usanga yaje n'ukuzana batangwa ukiyiko amakeya so ndagira ngura umugisha shawi dare rero nariko ndakwereka ikindi kintu gisigaye kiri benshi bariko baravuka amasengero aravuka arafavoriza cyane la jeunesse aha ariko nitwavukiye muri amasengero panikoti batubwira ati ambara kijipo kigera hariya ati inzoga ntusuka nugira guta mu tipe ambara itisi urumva baje rero cyo nkana bakwemera kuja gusenga mu butura umve mukamijipe kameze neza muka nyene mugahobe kameze neza kandi pastor ataza kugutraumatiza ari aho ushobora gusanga batabibujije ko ndavyibukaje kera nkiri mutoyi nkibona bakuru banje baza bambaye nyene neza cyo byumva nyene abakobwa nyene beza bambaye neza ukaza musengero petitwa bite maquillage ukaza umva patiri ngo ibyo bintu ngo byaruje ugasanga waniste umva murazi yo biva ngo murazi yo biva usanga ntakuvuze ngo nuzo gusa wewe abantu bose bavugana n'udufondote ngo tutuva mu ikuzimu mushaka none kwereka imutoguma muri naturel rega ni nahajyana nta kintu haba yanse nina hariho umuntu aza yambaye none amavuta yo ndira nina hari umuntu aza yambaye umuntu aza yambaye aje gusenga agatirimutsa abantu nukuri kandi ijambo ry'Imana avuga ngo haragowe ibitsitaza bizopfako nawe ntubuzi icyo mu rushengero rw'Imana buje kuraba abahita nina turabantu nina twambaye turabantu saba inkomezi z'Imana rero mu n'imiti reka renda kwereke rero nina ikineko navuga ko ubutumwa mu amashengero bivanye n'ama-objectif y'abayatanguje baba bafise hari amashengero umupasiteri adashobora kukubwira nabi ko avuga ati uyu muntu akagenda ishikanwa n'ikigira 10 biza kuba bihombye ni wa uzosanga muri chorale ibitwara ko bashaka samedi muhurira ku mutwenzi canke muri gera ukaja gusenga Sunday morning ukamusanga yakararirimba uyu muntu ntazoguhetsagira nivyo azorimba nta mavuta bizoba birimo hewe none ejo muhura ariko aratembagara atamba chakushaku na gwaragwara kurukuta mukaca muhura muri eglise ariko kubita igisirimu urumva yego sikugira ngo jambo gimazuka ivy'Imana sikwiboha ndikwirekora nanye mugabo sese no gusanga nina duhuriye muri gera yashu yabitse kuratambura kurukuta nje nza gusenga nda gusanga kuri dirija Rwanda je ntiwompezagira uko je directement uko cyamwe mava tuzobona kuvyo mwamba directement jewe we nuzombe wa mbere cete gisomeka uzambere cete kinzemitsa directement ndiko ndakuraba nzokwibuka ivyo kora wagize muri ya joro
kandi wewe ari warukwe kuma example kuko ni uri imbere yanje kugira nanje mpinduke rero amasengero karagira umviriza amashengero favoriza abo bantu sivyo wewe uvuga ati anzoyisengeramwo ndumuririmbyi ngira gute ndasohoka kwaje kwa pra imba yisengera ibuze inzoga ndanwa inzoga ninyegeje sivyo nta ngorane hari n'abazingwa ku mugaragaro kandi eglise yabitazemera mugabo ukaca muhura urumva icambere ya objectif ya wa mukozi w'Imana ariko babwiye ati ihane hinduka hebibi navyo babwira umviza ubutumwa bavuga amasengero nina urabona monde tukezwemo si tutwebwe abajene hari ibintu bitatu dushaka nina abajene turi mu bukene turashaka ubuzi turashaka visa nina turashaka visa turashaka kujabuka turumva turashaka kuba diaspora yego en plus kubera ubukene buhari ama mariage ni make sivyo rero ivyo bintu bitatu ani ibintu bitatu hari insengero nyene hari amadini ugiye ivyo bitabura urumva nivyo bintu bitatu sitwa kandi dimanche baracakira voilà urumva rero ndakwereka kubera azaho mugwaye ntaza gutusha kuvyo kwihana nta butumwa bwo kwihana azovuga avuge ngo murarimbutse nimutaye ntwambagira gute hari n'amasengero bise bavuga ngo ntavyabihari ngo vyaraheze hari shenge bwati ngo hari amashengero kuri avuga ati icaha carababariwe caraheze kandi n'amasengero avuga ko ukoze ikintu umutima wawe ntukwagirize si icaha wishe umuntu ujuka sambana umutima wawe ntubwati bya wasambana alese ico si icaha hari amasengero avuga uko doko ubutumwa ni bwinshi butanga rero urumva bya bintu bitatu nakubwira visa akazi umugore c'umugabo kubera babona ko twe tugwaye sivyo arabitusha ko cyane muzoguma mucakira ibigisha cakira fiza bahanura yego ubwo butuma nabuye bwo kuremesha nabwo nyine sawa ivyo bintu baguma ducakira tugira gute c'est bon nivyo kuko n'Imana nayo nyene mva itekezo duha ibintu byiza dusezeraniye ariko bakibagira yuko hariho n'ubutumwa birengagiza abo bapastori bo bafise ya objectif y'icubahiro nuzuye kandi bakeneye kugarida abakristo babo ubutumwa bwo kwihana ntabwo bavuga oya akubwira turarimbutse akubwira ati utayiba kuborego iki avuga ati nutayiba gusambana urarimbutse yagize gute kandi bibakibagira yuko Imana sivyo Imana yego ntakizotwima ntakizimba umugororotse wayo ariko adusaba natwe kwiyeza kwitunganya tukayigororokera kuko gusa nimvumenga rimwe baba bafise raison zigituma ega hari abantu bisuka muri zo vyaha kubera kwihebura ubukene ariko batubwiye ati ni nawo mu misi no mezi abiri urafise visa vuga ati ndabaye mu boss nta mpamvu nimwe yo kugendana n'umushuga daddy nta mpamvu nimwe yo kwitwara ukutariko Imana yabivuze nino visa aragabanije ivyiyumviro bibi nari kugira kubera ko nibazo yuko ntazohava imbere atamera nzosubira kandi Imana suko bimeze ni umviriza kandi banzurindire menda kubwire ivy'Imana hari abantu bagira ama stress bibe n'ubuzima bubi barimwo izo nta kintu gikura stress egera Imana mwisengero bakakubwira ati egera Imana cakira ugacakira uva ngaho urumva aho twacakiriye bamaze kuza nko muri vacances gatatu aho nacakiriye amaviza naracakiye je voilà umisi uragenda mama we je no kuri yankoza rona bya bintu bitatu byose yabivugiye rimwe yabivuze ko ni ko sinavyase nivyo ni bahanure nivyo ariko bahanure n'abantu batariko barihana nina kubera ikinina ndakwereka none ikintu nina chaque dimanche amasengero yuzuye ariko ivyabwa mu mabikoko ni kubera iki tugenda mu isengero ry'abadwe bwa butumwa bwo turema Shetani nuko nyene imeze batureme mu bwa none kubera iki rero Shetani niko imeze plus mushiramwe inguvu nyinshi mu gusenga plus nayihawe nta nguvu ziko za gusenga ahubwo gusenga twabigize umugenzo ntituzi kiba kitujanye abantu bose mva ngo dimanche ngiye gusenga ni azohera le premier ashikani ndi le premier agenda gusenga ariko aguma yicakirira umugisha acakire mariage umwaka wa mbere heru wa gatatu wa kane acakire bisi wa gatanu here yibaza impamvu Imana idashikana amasezerano yeho ni kubera iki sivyo kandi vy'Imana bibuke ko bitaza byiruka vy'Imana bijya abarambiwe batasha umvise
babashaka kutunyarukiza abapasiteri bo baturemamwo rero urumva ariko navyo nyene ni vyiza mugabo ubutumwa bwo kwihana ubutumwa bwo kwiyeza ubutumwa bwo kwitunganya amashengero menshi abapasiteri benshi uko barabwibagira kubera iki aravuga ati jewe nkabwira abantu ati ihane ni mutane murarimbutse ati umuriro w'Imana urabaturira ikigira 10 nikiza nikigira 10 nikiza iki niki barakunda arakana bakunda ariko jambo k'Imana akunda kuvuga bashaka magira 10 bavuga ngo ijambo ry'Imana cyanditse yasha ndabuzana cyane bavuga ngo muziganye kwa data wo mwijuru ho hadasika inyenzi n'abambutse tanga ku Mana ho icyo bikarura ega singomba dutanga amafaranga bisegero cegira gute ya shaka gutanga ni ikogwa iki gakora ni mukavyuka ngo hagega nawe uvuga ati genda byose ngiye kuri eglise ngiye gupanga intebe ngiye gwanagura intebe cyane ikogwa c'Imana kuko twese hajya mu ngoro y'ibwami kuko baya mu ngoro kwa data ni nk'ibwami bose abasubuzi bitandukanye ega bijya kugira bikunde navyo harabamwo ibikogwa harabamwo mademose ega ntitwavyanse cyo gituma rero gutanga ishikanwa gutanga ibigira 10 ishikanwa n'ikigira 10 ni byatangwa kuva imbe kuvarana kuri ba Mose bandi zaratangwa ntavyo nje gukura kasi ndavyanse kuko ni jambo ry'Imana dutegereza ariko jewe ikintu kintera amakenga ubu butumwa buvuga no Mose ni ariko ubutumwa bariko barinyora ubutumwa uzabuvuga sivyo ubutumwa bw'igihe ciherezo sivyo bariko barabwinyora cyane kubera avuga ati je nkavuga ko isigira gete abakristo ni basura kuza abakeneye ibikorwa kwega abakristo sawa numva ni objectif yinuze nina reka turangize nitwo bivamo ibi baratubwira muri commentaire ndazi mu wese aba murabibona na mwebwe barafise uko baraza kutubwira uko babibona mu mashengero ngene bimeze bakunzi baraga nawe TV tukako turavuga ku kicanye n'ingene ariko ravuka amashengero cyane amashengero menshi ariko tukaguma tubona abantu benshi tuja gusenga ariko ivyaha bikaguma bikorwa cyane ikibi kaguma gikorwa ugwanko inzigo ishari ikaguma iduga mu bantu kandi bose bigirango n'abakristo tukako tuvuga ku butumwa abapastori batanga bariko batanga ubutumwa bumwe bw'ivyiza gusa ntibatange n'ubutumwa yuko dukeneye guhinduka nivyo tuko turavuga ko turakeneye namwe commentaire zanyu twumve ingene mubibona mu kibano aho musengera cyangwa ko mubyumva kugira tuze turigishanya sinshobora kuba agent abitahura nabi cyakaba nini abitahura nabi canke wewe udukurikirana aho uri herereye ukaba ari ubitahura ukutariko cyakaba ufise ico utwunganira canke unganira abandi bantu tugifise ijo tu amadidani mu bijanye n'amasengero commentaire ikibanza twabasigiye kugira namwe tuze turayaga namwe nyina ndagushimiye cyane ku byumviro byawe bandanye cakira imigisha ucakire visa ucakira akazi ucakira umugabo Yesu imodoka byose reka byabaho harabusanga bahagurikije gusenga ngo gushaka iki umva nyene ibintu biza mu bajene ni bya bindi nyene ndagusengera kandi pastor ntashaka kwanka ngo we ntabyo ushaka kuronka aca gusengera kubwira ati birabaye kira barahanura ati murarimbutse hasigara abapfumu mw'isengero hari abanyarusaka ariki ubu naho pastor akabivuga barabibaze baragira abakristo hama nimba twose abampwemuye voilà nukurubona hajya umuhanuzi wa mbere nimwemuyera nimwemuyera jewe nagiye ahantu umunsi umwe umupastor akora ku bantu bakaca bagwa ko bakagwa mbega phenomene n'amahoro yana ndavuga ati naho hantu nabwiye nagiye ahantu nagiye abahara bausa reka wamenga ni protege y'umukuru w'igihugu jewe sinzi ko kwemera gukigwanje kwemera ko bandi bitandukanye n'abandi nkabona paf reka abo Mana nanje kweri jewe Mana je nanje nankore kongwe asha uwo musi ubutumwa yigishije nta moni imwe yancitse namuraba 5 kuri 5 atsatangwa dukora mu ntoki haguruka kora mu ntoki ubona yaca wewe jahajya macha bavugisha kwibi tashi nani nicaye n'imbere je gusenga nkunda gucara imbere cyandagenda abandi yakora kuku kazombora kuvuze kiki tiyo navuze ati je kiganza gikeneye ahubwo bishobotse ndamugwa mu ndagenda yo komeno tagira uko ndamugwa ninde ho ntajugumira
yarumiwe mu pasi tamuraba mu maso baba pausa nawe bana baruze bavuga ati ana akagahungogera kaje kago arankorako ndamuraba arasubira nkora nkuko acharandiko je gushangira ubwoba ni ubwo ari kuna hasi oya jewe nako ati umunsi umwe nzogwe jenzo tivye bintu ndashaka cya phenomene ariko ivy'Imana sindavyujiremo cyane abakunzi baga ntativo ya nta byinshi cyane twago turangije tubabwira ko tubakunda cyane ukaba uri mushasha ariko uradukwirikirana akaba bibagiye kugira sabone ugire sabone j'aime na partage hama ikiganiro bagiye gisangiza abandi hariho na page ya Facebook yagana muhasanga byinshi bitandukanye information amalinki menshi nawe nyene uhace ugire sabone ugire iki ibintu bigume bigenda neza cyane turafise group ya WhatsApp cyangwa ibintu bimeze neza cyane aho tuganira byinshi bitandukanye ku buzima bugiye butandukanye nimero ziri ngaho kuri ekara yawe twandikira tukagushira muri group turabakunda cyane naha vendredi ikwirikira mu yindi Friday none ciao ciao hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo